tugiye kurabira hamwe kuno munsi. Rero tugiye gufata iminota 20 ku ruhande rw'abakristo kugira ngo twerekane uwahaye ubutumwa Muhammad, uwamugize intumwa Muhammad. Rero tugiye kurabira hamwe iminota 20, hama n'abayisilamu baraza gukurikiraho bafata iminota 20 yabo. Reka rero ndabona neza yuko aba hostess bamaze kwitegura. Mamagaze mwene data Ustaz Jean Pierre kugira ngo ashike ngaho imbere. Ana faida yake kabisa ya dakika 20, ana dakika 20 ili atuoneshe kabisa nani kamfanya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mtume. Una dakika zako 20 ndugu yangu. Reka twongere dushimira Imana kubera ko Imana yabikunze twongera kuboneka muri iki kibanza. Atari uko turi abagororotsi cyangwa atari uko turi beza, kubera ko hari abandi badusumbya ubugororotsi ndetse n'akaranga bataboneza ahantu cyangwa bavuye mu mubiri cyangwa bagize ibindi bibazo, ariko twebwe Imana yaturinze mu buryo bukomeye cyane kugira ngo tuboneke ahantu, kugira ngo nkuko ari Imana nyine twikoreshereze nk'Imana. Nkuko abahagarikiza b'igikorane bahejeje kuduha umwanya, uno munsi turafite icigwa gikomeye cyane, icigwa kivuga ngo ninde yahaye ubutumwa Muhammad SAW, ninde yamuhaye ubutumwa. Ibi rero turaza kubibona mu majambo agororotse kandi atomoye gusumba. Bisabwa ko umuntu wese ahari agomba kwitonda akumviriza kugira ngo nimbara musovye nituri kure acaza atubaza ati uwo murongo ntawe numvise, mbere bibaye ngombwa ukansubizamo ndasubiramwo ati uwo murongo ntawo numvise. Hari ibintu byinshi rero abayisilamu bagiye banyegeza badashobora kuvugira mu misigiti canke mu bayisilamu hagiye bagize imigwi yabo kubera ukubinyegeza, kubera ko benshi mu bayisilamu tutabeshanye ni bake bazi gusoma Qur'an kandi ni bake bazi nibiyirimwo, ni nabake bayitunze ni nabake bayitunze gusa baguma bakoma induru gusa n'abantu gusa wakushangiriya tu. Ibyo rero tugiye kubyerekana atamunywa turiye. Umusomyi nambaba dusomere Luka 12 umurongo wa 2 n'uwa 3. Igitabo cha Luka 12 ku murongo wa 2 n'uwa 3. Ego Luka 12 2 3. Luka 12 2 3 hari amajambo avuga ngo iki? Haravuga ngo ego nta cyatwikiriwe kitazotwikururwa cyangwa ikintu banyegeje kitazomenyekana. Nuko ibyo mwavugiye mu mwiza byose, mwavuze munyegeje byose mukanyegeza, bizokumvikanira mu mucyo, byose tuzobishira ku mugaragaro. Nico mwongoreraniye mu mazu, nibyo mwongoreraniye mu bugongoswa ngo shizovugirwa ku mazu hejuru, bizovugirwa ahantu hejuru nk'aha duhagaze. Haleluya, amena. Nta kintu na kimwe mwanyegeje tutazoshira habona. Kw'Imana yadufashije tukaja mu mashure tukiga gusoma no kwandika. Asha nta kintu na kimwe tutazovuga. Umusiguzi 12 13 14. Hari amajambo avuga ngo byose byarumviswe. Indunduro yabyo ni iyihe? Mwubaha Imana, witondera ibyagezwe nayo, kuko ibyo ari byo bibereye rwose umuntu wese. 14 kuko Imana izoshira igikorwa cyose mu rubanza. Ni ikintu cyose gihishijwe, ikintu cyose cyari kinyegejwe banyegeje kure, ari kibi cyangwa ari cyiza, cyose kizoza imbere y'urubanza ni kuhoraho agize. Bisigura ngo nta kintu na kimwe cyanyegeye tutagomba gushira ahagaragara. Hari igitabo nigeze gusoma cyitwa cy'abagore ba Muhammad wakeze mtume. Icyo gitabo cyambarira ngo igihe intumwa yabo Muhammad yaronka ubutumwa
Ico gitabo nagisomye hari ku ipaje ya 12. Igihe intumwa yabo yaronka ubutumwa yari yagiye mw'ishamba bita Jabari Hira, hama agiyeyo niwo yahura n'ibintu bimwinjiramwo nk'ibisigo. Hama bimaze kumwinjiramwo acaraza abwira umugore wiwe ati, mimi najihofisia nafsi yangu kuchezewa na mashetani na kuniharibu hakiri na kunizuka. Avuze ati, abwira umugore we ati, ndafise ubwoba bwinshi yuko ibishetani vyanyinjiyemwo kandi bigaca binyonona iki ubwenge. Aho rero we umugore wiwe ico yamwishuye mu nyuma, ugiye gusoma mu gitabo c'ubuzima bwa Muhamadi ku ipaje y'12 nitwirirwa turasoma, niwe umugore wiwe yacaza aramubwira ngo ya ngo ntugire ubwoba ngo ahubwo ngubwo n'ubutumwa ngo nkuko ngo marayika Gabriel ngo yaziriye ngo intumwa Mose ngo nawe ngo niko yakuziriyemwo. Haba n'intete mugabo turagiye kuraba ninde wewe wahaye ubutumwa Muhamadi, ninde yahaye ubutumwa Muhamadi? Muntize kimwe muri bijya bitabo ijya Qur'ani muri bijya bito muntize imwe yazijya zo hasi nk'iya 2 canke iya 3 nk'iya 2 canke iya 3 kuko ndazaho ni 2 canke 3 mpa nirabira izi nyene izi nizo ngombe msomaji kuya usome hii na ufiku nasoma maelezo, usome hii na maelezo ufiku nasoma. Soma aho nyane igice ca 2:97 usome twumve. Ikisema Qur'ani ivuga ngo iki Qur'ani sema ngovuga aliyekuwa ni adui wa Jibril, wari umwasi wa marayika Gabrieli, basi huyo basi nguwo nyenuyo ni aliyeteremsha Qur'ani, nguwo niwe yamanuye iki Qur'ani. Nukuvuga wari umwasi wa marayika Gabrieli niwe yagize gute yamanuye Qur'ani. None umwanzi wa marayika Gabrieli ninde? Umwanzi wa marayika Gabrieli ni Shetani. Tugenda rero maherezo 98, amaherezo ya 98 haravuga ngo iki basi yote ngumuntu wese anayekuwa ni adui wa Jibril, umuntu wese ari umwanzi wa marayika Gabrieli au Mikaeli cyangwa Mikaeli au malaika yote cyangwa umumarayika wayo wese au mtume yote cyangwa umwariyo yose miongoni mwa malaika na mitume uba marayika ni ntumwa wa Mwenyezi Mungu Imana ambao hawafanyi kitu wala ngabayo badakora ikindi kintu cyane hawapeleki ujumbe ngo atari gutwara ubutumwa ila kama vile Mwenyezi Mungu ngo nkuko ngo Imana anavyoamrisha, nkuko Imana ibibategeka. basi mtu huyo uwo muntu rero ari umwanzi wabo bantu anakuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu. uwo muntu ngo ari umwanzi w'Imana. Haleluya. Umuntu wese afise ubutumwa bumeze nk'ubwo uwo aba ari umwanzi w'iki w'Imana. Isubirire mu kibanza ndahejije mada kwisha rudisheni kitabu yenu apa mada kwisha. Ubu rero twamaze kumenya ninde yahaye ubutumwa nde Muhamadi. Yani wahaye ubutumwa Muhamadi na wundi ninde? Ni Shetani. Shetani. Ibyo rero turabivuga turagomba kumenya rero nimba Shetani amaze kumuha ubutumwa Muhamadi, amaze kubumuha yaciye amuhiki, kuko Shetani nimba yoguha ikintu nta kintu ciza yofa guhaye, nimba yoguha ikintu nta kintu ciza yofa guhaye. Turagomba rero kumumenya kubera ko twabivuze duti amaze kugenda muri rya shamba rya Jabari Hira, amaze kuronka yo muri ya butumwa
uwabumuhaye ariwe Satani twamaze kubona muri Qur'ani igice cya kabiri igice umurongo wa 97 tukaca tugenda no kubusobanuro bw'igice cya 98 dusanga umuntu wese ari umwanzi wa marayika Gaburiyeli dusanga ninde ni Satani. Tumaze gusanga ari Satani rero dusanga ata wundi yamuhaye ubwo butumwa. Qur'ani igice cya 17 umurongo wa 47 Qur'ani 17:47 hari amajambo avuga ngo iki? Naimba ikisema Qur'ani Yego tunajua sana sababu ngo turazi kubera yuko wanasikilizia ngo abamwumviriza wanapokusikiliza ngo abakumviriza na wanaponongona ngo n'igihe bitotomba wanaposema hao madhalimu ngo igihe baca bavuga rero ngo iki? kuwaambia Waislamu baca babwira Abayisilamu ngo iki? kwa ajili ya kukata kuwapoteza ngo kugira ngo barabe ingene babatakaza nyinyi ngo mwebwe mw'Abayisilamu mwe hamufuati ngo ntimukurikira isipokuwa mtu aliyerogwa. mwebwe ntimukurikira umuntu kiretse umuntu yagize gute? Yarotswe. Umuntu rero yarotswe nta butumwa bwiza yo havazana ntitubeshanye. Tuba tugomba kumenya icyatumye arogwa. Urimwengu wa majini paje y'icumi. Urimwengu wa majini paje y'icumi haravuga ngo iki mwarimu? Ulimwengu wa majini paje y'icumi haravuga ngo iki? Ndugu msomaji, ngo mugenzi wewe usoma ni kosa kupinga kuwepo kwa uchawi, ngo na makosa kutemera ibi bintu bijanye n'uburozi, kwani uchawi kubera yuko uburozi ni jambo ni kintu ambalo lipo tangu kale, ngo ni kintu cyahozeho kuva kera kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'ani, uko kivugwa muri Qur'ani. Duhejeje gusoma muri Qur'ani na isitoshe nta ngorane nkuko duhejeje kugisoma muri Qur'ani 17 umurongo wa 47 ngo kandi ntibihagije, na isitoshe kandi ntibihagije hata mtume wetu Muhammad, ngo ni ntumwa yacu Muhammad SAW, hata mtume wetu Muhammad SAW alirogwa, ngo ni ntumwa yacu Muhammad alirogwa. Yarotswe nande? Yarotswe nande kugira ngo acatana ubutumwa atangure kubuha Abayisilamu? Yarotswe nande? Nivyo tugomba kuzomenya hama ikindi gihe naho tuzoca tubishira ku mugaragaro. Tugomba kumenya rero amaze guhabwa ubutumwa na Satani, kuko twumvikanye ko Satani ntagiye na kimwe yo ikintu kizima mu umuntu yaciye amuhiki. Qur'ani 74:24 Qur'ani 74:24 avuga ngo iki? hari amajambo avuga ngo iki? Qur'ani 74:24 74:24 haravuga ngo akasema mu bintu Satani yahaye Muhammad kugira ngo bimenyekane ko amuhaye ngo ubutumwa. Umviriza icambere ngo akasema atavuga ngo iki? hayakuwa haya ya wapi? Yani hayo maandiko hayakuwa haya nani watu yaone? hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammad aliyokuja nayo Muhammad isipokuwa ila ni uchawi bandana ila ni uchawi ngo nta bindi bintu Muhammad yazanye ngo atari uburozi, ila ni uchawi ngo atari uburozi ulionukuliwa kwa watawi wakubwa kabisa wa zamani, kiretse uburozi yahawe ku barozi ba kera. Kimwe mu bintu Satani yahaye Muhammad yamuhaye ngo uburozi, yahawe nawe nyene ku barozi ba kera, uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. Ndo hiyo ikigira kabiri yamuhaye Satani, ikigira kabiri 15:91 Qur'ani 15:91 avuga ngo iki? hari amajambo avuga ngo ego 15:91 haravuga ngo iki? inaimba ikisema Qur'ani 15:91 haravuga ngo ego ambayo wameifanya Qur'ani ni ya wapi? kuwa ni mkusanyiko ngo ibintu ngo bafashe ngo bagize Qur'ani ngo
bayigira ivyegeranyo wakaifanya Qur'ani ngo bayigira ivyegeranyo hii Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo bafata Qur'ani bayigira ivyegeranyo vy'ibinyoma ikigira kabiri Satani yamuhaye ngo n'ubutumwa ikigira kabiri Satani yamuhaye ngo n'ubutumwa ikigira gatatu Satani yahaye Muhammad ngo n'ubutumwa Qur'ani 12:106 Qur'ani 12:106 hari amajambo avuga ngo 12:106 inaimba ikisema ivuga ngo iki na wengi katika wao ngo benshi muri bo hawamwamini Mwenyezi Mungu ngo ntibemera Imana isipokuwa na huku ngo atari uko ngo nuku wanaitia ushirikina pia wanaitia ushirikina ngo atari uko bashiramwo ngo n'ibintu byo kugira gute kubandwa ushirikina n'ukubandwa kurondera ibisigo kurogwa iminota irameranye muretse ko basenga bashiramwa n'ivy'uburozi tugenda rero ubusobanuro bw'uwo murongo haravuga ngo japo tunaufanya Uislamu ngo japo tunaufanya Uislamu japo tunaufuata Uislamu tunaufuata Uislamu nubwo dukurikira Uislamu japo tunaufuata Uislamu nubwo dukurikira Uislamu lakini ariko tunatia ushirikina pia turashiramwa n'uburozi kandi turashiramwa n'ivyo kuroga ngo naho dukurikira Uislamu ngo turashiramwa n'ivyo kuroga ngira ngo nagapande gato gusa bacomekamwe ngira n'akantu gatoya hajya wasanga ibisigo birimwo ngo naho dukurikira Uislamu tunatia pia ushirikina ngo turashiramwa n'uburozi ico ni tunatia pia ushirikina ico ni gatatu Muhammad yahawe ngo ubwo butumwa Muhammad yahawe ngo wabuhaye ni shetani ndaje Qur'ani kabiri 102 Qur'ani 2:102 haravuga ngo maherezo tushiramwe na maherezo gatoya haravuga ngo basi na hawa wachawi wa Kiislamu umviriza ngo nubwo ngo nabo barozi b'Abayisilamu hawa wachawi wa Islamu nukuvuga mu butumwa Muhammad yahawe na Satani hawa wote ni wachawi hawa basi na hawa wachawi wa Kiislamu hawa wote ni wachawi hawa kubutumwa Muhammad yahawe hawa wote wachawi hawa sio mimi ni Qur'ani na inasema sio mimi reka rero twigira mbere Muhammad amaze kubona ko ibyo byose byabaye yaciye atanga amatangazo rimwe mu matangazo Muhammad yatanze niri Qur'ani 6:56 Qur'ani 6:56 havuga ngo iki hari amajambo avuga ngo iki 6:56 yego musije siku ya kiyama mukasema ngo nimuze muvuge ngo ku munsi w'umuhero muvuge ngo mw'Abayisilamu mwe hakika vitabu viliteremshwa ya makundi mawili ngo ibitabo byamanutse ngo kubera ngo imigwi ibiri ya kabla yetu ngo imbere yacu Mayahudi na Manasara ngo Abayahudi n'Abakristo gaza ngaho ngo ku munsi w'umuhero rero ngo nimuze muvuge ngo ibitabo byamanuriwe imigwi ibiri ngo Abayahudi n'Abakristo kugira ngo nimuze mwiregure ikintu na kimwe 18 Qur'ani 18 haravuga ngo iki inaimba ikisema inasema enyi watu irindi tangazo yatanzo ngo mwe abantu mwe hakime kwisha kukujieni kutoka kwa Mola wenu ngo ukuri kwaramaze kuza kuvuye ku Mana yanyu basi anaongoka umuntu wese agomba gukira anaongoka kwa faida nafsi yake ngo agomba gukira akijije ubugingo bwiwe ngo ugomba gutaka anapotea kwa hasara nafsi yake mwenyewe uwo atakara kubera byigombe na mimi Muhammad na mimi atarababwira Muhammad ngo najawa Muhammad na mimi najawa Muhammad si mulinzi juu yenu acarabikura gati jewe kubera ibyo byose byabaye jesi ndi umuzamu wanyu mimi ni mutaji wa habari tu acavuga ati rero
Muhammad jawe ikintu nkora ndabatangariza inkuru gusa ndi mukuru gusa. irindi tangazo rigira gatatu yatanze Korani 10:2 Korani 10:2 haravuga ngo ego amaze kubona ko byose byagize gute byacanganye ego basi wanangoja kingine none ngo bararindiriye ikindi na kuwaja mfano wa siku za adhabu ngo kiretse kubazarira ngo umunsi w'ibihano zilizowafikia watu waliopita kabla yao nk'ibihano byashikiye ngo abantu ngo bakiri imbere yabo ngojeni ngo rero ngo rindira mimi Muhammad mimi pia ngo najawa Muhammad ni pamoja nanyi katika wanaongojea ndindiriye cyo kimwe n'abamwe bwe turindiriye cyo kimwe ubusobanura buca buvuga ngo ni waba n'umugenzi wawe nawe ngo ashobora ngo kunywa kuri iki gikombe ngo nawe uca wishyira amazi mu mutwe ngo kugira urindire nawe bakumwe uko nyene bakimyotsi mudakwisha nari kubica. Amena. Izina ry'Imana yagicyubahiro cyane. Uyu mugabo Imana muhezagire cyane. Ariko nta byinshi nza kuvuga, ibyo yavuze mwabyumvise. Nta byinshi na commentaire nza kugira ngo irutakaza umwanya. Reka ndamusabe mwenyekiti bwenzanje ibyo yavuze mwabyumvise. Bazi babihakane cyangwa babyemere. Reka bamagaze mwenyekiti bwenzanje kugira ngo acahamagaza umwigisha ku bandi rw'Abayisilamu nawe afise iminota 20 yiwe maze aze kuvyemera canke abihakane. Karibuni. Shimwe hashimagizwe uhoraho Allah umuremyi w'ijuru n'isi migisha impezagiro bije kwasozirinwa n'abahanuzi nawe suwundi n'umwarimu mwiza icitegerezo ciza intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imbere ya byose reka mbanze shimira umwarimu avuye ngaha kubera ko ari ikintu ataramenya bahise bamaze mu nyumvirize. Hari ibintu bine: izina ry'uhoraho, idini ry'uhoraho, intumwa z'uhoraho n'amajambo y'uhoraho. Iyo uje kuyatyoza twebwe nk'abayisilamu rero twaza tugahagarara gusa uhoraho arizanira inyandiko. Umaze kuvuga amajambo nk'ayavuga kuvuga ku ntumwa iyo ariyo yose, Imana yonyene niyo yikorera akazi kandi iraje kugakora ikishije mu bantu bayo. Icambere ahereye ko acavuga muri Luka 12:2-3 ngo nta cyatwikiriwe kitazoshigwa ku mugaragaro, nta n'icyanyegejwe kitazogira gute kitazoshigwa ahabona. Nagomba nababaze hagati y'Abayisilamu n'Abakristo ni bande bafite ivyumba by'amahombi? Abakristo. Ni bande bafite ivyumba by'amahombi? Abakristo. Twebwe ku musigiti na mikro ziriko ico tuvuze mu musigiti n'inyuma baravyumva muga mwebwe ngo bwira mugenzi we mu gutwi ngo Yesu aragukunda ja ku mugaragaro bipfuye. Acaraze rero acasoma umusiguzi ngo byose biraja ku mugaragaro. Ni lazima bije ku mugaragaro. Muhammad amaze kuza byose byaciye bije ku mugaragaro kubera ko hari byari byaranyegejwe. Ubwa mbere abazehe bacu barabizi, umuyisilamu yinjiye mu Isilamu yarahura n'ikibazo muhira, wihenze ukavuga Muhammad bavuga bati ngaho uramenje. Mugubu abapasteri bonyene Muhammad baramuzi n'amakorani barayagendana. Ubwa mbere ufise Korani bakubwira yuko upfumwe, mugubu batunze amakorani arabakristo. Acaraza aravuga amajambo menshi. Mama ngo Muhammad ngo yarahamagawe ngo yahamagariwe hehe na hehe, igitabo sawa wacibagiye, ariko ku mpamvu z'uko wacibagiye utakizanye iryo si kosa. Ariko reka twebwe duce tugufasha twobikura mu gitabo cy'Abayisilamu. Wohava uvuga ati Abayisilamu bariko barivugira, tubikura mu gitabo cy'Abakristo nyene banditse cyitwa Jitihada cyakindi nyene hajya page y'amajana 289 twagiye na 87. Wumviriza Abakristo ukuntu bumvise Muhammad cyangwa se ukuntu banditse Muhammad ukuntu yahamagawe. Dusha twemerera umugabo avuye ngaha cyangwa twemerera wanditse ibitabo inyandiko haravuga Desakatire 27 haravuga kuitwa kwa Muhammad, ukuhamagazwa kwa Muhammad awe nabii, awe intumwa y'Imana kulitukia alipokuwa na miaka 40. Byashitse amaze kugira imyaka 40
40. banda y'inyandiko. Yeye alikuwa na desturi ya kwenda peke yake kwenye pango Yarafise akamenyero ko kuja gusengera na mlima lililokuwa karibu ambalo liitwalo Ghar Hira. Ibyo biri mu gitabo cy'Abakristo cy'Abayisilamu. Kristo. Banda y'inyandiko ili atafakari naye alidai kwamba ilikuwa wakati wa Kiislamu. Naye alidai kwamba ilikuwa wakati mmoja wapo pindi hizo alipopokea wito awe nabii. Icyo gihe yahamagagwa Muhammad, Abakristo bari kwatwiganira mu gitabo cyabo. Yahamagagwa ngo afise imyaka 40 kuwo musozi. Uyu mukristo avuye ngaha ntani karine arandika. Ariko Abakristo bamaze kumenya Muhammad wariwe baratangwe kumwandika mu bitabo byabo. Ahubwo nawe ugitoro jari mu rushengero uzurigisha biwawe. Acasoma Qur'an 297. 297 acasoma amaherezo ya 98. Mwarimu baba subiramo iyo aya nyaruka. Bismillahirrahmanirrahim. 297. Umvirizi aya barayigoreka cyane. Aravuga ko asoma n'abandika. Hakongera hakavuga. Wiki. Aravuga. Bismillahirrahman. Sema. Fukuti. Anayemfanyia ushindi Jibril. Tuza. Ukore ufiti ugwa mu Muhammad Jibril. Sema. Anayemfanyia ushindi Jibril. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad. Kubaraka wazariye ubutumwa Muhammad. Asiwapeleke Mayahudi. Ashira Abayahudi. Ni bure. Hana kosa Jibril. Nukuri Gabriel na makosa afise. Hakika yeye ameteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Umviriza iyi aya ikiramunanira gusobanura no gusobanukirwa. Aba bantu ni bande bavugwa ngaha byagenze uku. Soma amaherezo yo nyandiko 97 nyaruka. Haravuga 97 maelezo. Mayahudi, Abayahudi katika hila zao za kumkataa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu buryarya bwabo bwo kwanga inuma y'Imana Muhammad nk'aba bagababa walimuuliza, baramubajije Muhammad, malaika gani anayekuletea wahi? Niye mu malaika kuzanira ubuvugishwa. Mtume akasema inuma y'Imana Muhammad ni Jibril, ni Gabriel. Wakasema acha baravuga huyo adui yetu. Uwo Gabriel ngo numasi wabaki w'Abayahudi. Kumbe mwebwe Gabriel mwamwe mu mwaka kwera kera. Ikivyemeza aya yo ngaho nyene 9 aho nyene. Aya jina haravuga. Bismillahirrahmanirrahim. Bizo gimana nyene mbabazi nyene mu banyaruka. Anayemfanyia ushindi Mwenyezi Mungu. Umuntu ayangu uhoraho na malaika wake, agacanga n'abamalaika b'Imana na mitume wake, agacanga n'inuma zose na Muhammad arimo, na Jibril, agacanga na Gabriel, na Mikail, agacanga na Mikaeli. Anatafuta kuangamia. Uwagomba kupotera bandanya. Kandi Mwenyezi Mungu atakuwa mshindi. Kandi uhoraho nazo kwigera akunda wa makafiri. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kumbe mwasi uhoraho akaba n'umwasi w'abamarayika ninde? Abakafiri. Wego mukiza kuvugira neza Muhammad ngaha. Muhammad utegerezwa kumwanka kugira kakazira k'icubahiro kagumane. Acharaza soma Qur'ani 17 nyarutsi iyo aya. Izi aya nyene je nzosubiramwo nta nini ntanga kubera waje kwigisha. Nyaruka 17 nyaruka. Bismillahirrahmanirrahim. Tunajua sana sababu wanayosikilizia. Turazi neza impamvu bumviriza wanapokusikiliza iyo bariko barakumviriza we Muhammad na wanaponangana nubwo baba bariko barongororanira, wanaposema ha madhalimu, iyo bariko baravuga abo bantu bamaze gupotera abo bantu babi kuambia Waislamu pole Muhammad turabizi kurya kuntu bavugira mu bwongoshwa. Abo bantu babi iyo bariko barabwira abayisilamu aba bantu babi bariko barabwira twebwe abayisilamu batubwira ngo iki? Yarutsa kwa ajili ya kutaka kuwapoteza, kugira ngo abo bantu babi bapoteze abayisilamu. Nyenye hamumfuati isipokuwa mtu. Urumva kumbe aba bantu babi babwira abayisilamu bati mwebwe nimukurikira umuntu kiretse aliyerogwa. Acha aravuga rero ngo none ngo bamuroze ni bande? Siko yabajije Pedaya
murashobora kuguza gatoya n'abarimu usomera ikirundi hajya kugira usomera ikirundi nyarusa aca arabaza ngo none ngo yaroze Muhammad ngo ninde ariko muvyumvirize abantu babi aba bahakanye nibo babwira abayisilamu ngo mwebwe mukurikira intumwa yagize gute yarozwe kabisa Muhammad yararozwe Muhammad amaze kurogwa ni bande bamuroze ngiye kuberekana kubera iki yarozwe Muhammad kugira ngo arogwe zari inyigisho ku bayisilamu bazomukurikira ni nayo mpamvu Imana yaciye imurungikira umuti uvuye mwijoro imurungikira isura zitatu acarabwirwa ati genda usome izo sura hanyuma acarakira bwa buroze ni nayo mpamvu abayisilamu barozwe n'abakristo nabo baca bakora nka bya bindi Muhammad yagize gute yakoze tugaca dukira Waislamu takbir Allahu akbar ni bande rero bamuroze ni bande bamuroze nico kibazo asize ngaha twerekane nitwerekane erekana abaroze Muhammad tuberekane nituberekane erekana ucawe igitabo cyitwa ucawe ni cy'abakristo paji ya 90 abaroze Muhammad n'abananye kuroga abemera Muhammad ni bande ikigwa kiraye paji ya 90 ni cy'abakristo baravuga lakini pia kandi uchawi na ushirikina no kubangikanya Imana upatikana katika makanisa. Waislamu takbir. Ebana pedaya endelea baba inaendelea nasema viongozi wengine wa makanisa nabo bapasteri mubona ngaha wanatuhumiwa kuwa ni wachawi sana. Ibi byose ni birozi na hata atandi wengine n'abandi wanapigwa na kuumizwa. Abandi bapasteri murabazi no haruguru barakuzwe kwa arabarozi bandanya na wakristo wengine n'abandi bakristo bato nk'aba wanajitafutia kinga na mazindiko ili wasiguswe na uchawi na ushirikina. Hajya bose ngabambariye kubiheko Waislamu takbir. Allahu akbar. Igitabo cy'abakristo kivuze yuko abambera n'abarozi arabapasitori hanyuma abakristo bato ngo bafise ibiheko hene ngaha. Igitabo cy'abakristo none kurya mwaroze Muhammad natwe mugomba kuturoga. Imana yaramaze kuduha iki? yaramaze kuduha umuti muri Qur'an yose ni umuti wa Islam takbir. Allahu akbar. Ebana muroga dusoma Qur'an mpaka muzotinda muruhe nabo barabizi ko batabishoboye. Acaraza rero mwarimu acasoma Qur'an 74 nyaruka 74 ngo haravuga mwalimu habasubira akavuga 24 na akasema aravuga hayakuwa haya aliyokuja nayo Muhammadi nta kitu cyose yazanye Muhammadi ila ni uchawi kile siku aruburozi uyavuga rero ninde uyavuga ninde aravuga nta kindi yazanye Muhammad atari uburozi ninde yavuga tumwerekane erekana maherezo yaravuga araje ni sokuru wawe aravuga anahadisiwa uyu aravuga ngaha anahadisiwa yule mpingaji mkubwa kabisa wa Uislamu urya mukafiri ahakana Uislamu ni wali karavugwa ngaha alipokuwa akiupinga Uislamu ulipokuja tuza kumbe uyu muravugwa ngaha ni wa mukafiri mukuru sokuruza wanyu umwe yapinga Uislamu igihe Uislamu Muhammad yarabuhawe abushikiriza abantu uwa mbere kuwupinga ari sokuru wanyu acatangura kwigisha abantu ibi bintu Muhammad yazanye ngo nta kindi atari iki batari uburozi uje ni sokuru wanyu na jina lake ni Abu Jahali iryo zina ryiwe ni Abu Jahali sokuruza wahanuzenye hari ibijuju sokuruza wa Peter none siyo sikuru Jahali wewe rakaze kawe sokuruza w'ibijuju bipima Uislamu niwe yavuze ayo majambo mwarimu acasoma Qur'an 15:9 hasigaye gahiyo Peter na wewe kweli kumumara amazi inga numukunda Peter wewe yasomye kenze nonanteye aya zose yatanze nizosubiramwo tuhasome mwalimu hasome kenze nonanteye haravuga kenze nonanteye ambao wameifanya Qur'ani
kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Kube ngo babandi bafata ngo Qur'ani bayigira ngo ni cegeranyo cy'ububeshi. Acha aravuga ngo Qur'ani ngo Satani ngo Satani we yaye Qur'ani Muhammad ngo abantu bacha bayigira ngo icegeranyo cy'ububeshi. Mbega ivyo byavugwa nande? Qur'ani 16 24 ngaho nyene nyaruka. 16 24 haravuga. Gukosora pita. Makuze kungurira amazi kwa warunyoteje. Na wanapoambiwa makafiri. Iyo babwiwe baba umbaho kazinashi. Iyo babwiwe abantu babo kazina keza. 16 24. Na wanapoambiwa makafiri. Iyo babwiwe abantu babo kazina keza k'icyubahiro. Mola wenu wameteremsha nini kwa Nabii Muhammadi? Imana yanyu yamanukanye iki kwa Muhammadi. Makafiri wanasema aba batipa baba kamarade bacha bavuga ngo iki hakuteremshiwa chochote. Muhammad naki unakimba yamanuriwe hakuteremshiwa chochote. Ni hadithi tu za uongo za zamani. Wanani wanasema sasa? Makafiri. Sasa tukisema makafiri sisi hatuna shida, mkisema kama Qur'ani ni uchawi sisi hatuna shida. Endeleeni kusema makafiri. Ona makafiri hao. Acha soma Qur'ani 12:6. Qur'ani 12:6 nyaruka sigaye inyandiko zine yatanze nyaruka 12:6 haravuga. Haravuga mwalimu. Na wengi katika hao no beshi muri bo hawamwamini Mwenyezi Mungu, nibemera Imana mushobora byose isipokuwa wanatia ushirikina. Tuza rero tuza acavuga yuko beshi muri bo ngo bashiyamo no kubanyikanyiki Imana. Mwumvirize iki kintu mu Bayisilamu abarozi tuvuze ko barimwo nitwo batwihenze, ariko umurozi ari mu bw'Isilamu asenga amakaburi amashetani uwo nuwo mu muriro muzojana hamwe. Umusilamu w'ukuri bimeze gute? 8:2 Qur'ani 8:2 wasenga amakaburi akareka Allah akaba ari n'umurozi akirirwa arasumbuwa abantu yitwa umuyisilamu. Uwo ni rafiki yako muzojana. Uyo ni jamaa yayo. Uwo ni jamaa yako uyo. Uyo ni uyo wawe. Inyandikosha 8:2 haravuga. Ubiriza abasilamu b'ukuri bamwe mutazojana nawe mu gikoni twagiye. Mu by'ukuri abemera b'ukuri abayisilamu b'ukuri ni babandi iyo Allah avuzwe, iyo uhoraho avuzwe imitima yabo ihinda agashitsi. Imitima yabo ihinda agashitsi, amaso zagatangura gukoroka. Niyo basomewe imirongo y'igitabo ciwe, niyo basomewe Qur'ani bibongerereza ukwemera, baca baduga imani, kandi nta kindi bizigira, kandi nta kintu na kimwe bizigira kiretse Allah, atari umuremyi wabo, kiretse umuremyi wabo. Abo bayisilamu b'ukuri, abo bayisilamu bizigira uhoraho Allah, abo bayisilamu b'ukuri ntibasenga imva, ikambe ntibasenga imva, ntibasenga amadayimoni, ntibasenga amajini, ntibasenga satani, ntibasenga kiranga, ntibasenga ryangombe, bizigira Allah. Allahu Akbar. Abo nibo bayisilamu b'ukuri. Niyo wumva umusilamu yihinduye inyawu ukumva nakubata nyawu, uyo ni uyu wanyu, uwo ni rafiki yako, umugenzi wanyu, uzojana hariya nyene. Uwo ni mugenzi wawe, tubivuge ku mugaragaro. Umusilamu aroga akizera amakaburi akirirwa aratunyuza amahoro nyine arara kuruze kw'ijoro, uwo ni wo mu muriro. Acharaza asoma Qur'ani 2:102 nyaruka 2:104 na 2 1:2 umviriza aya tanze zose mu mandazimani zose zimeze neza. 2:1 kangahe mwalimu? Na 2 haravuga wakafuata yale yaliyofuatwa mashetani, bacha barakurikira yandi amashetani yakoze, wakadai yametoka katika ufalme wa Nabii Suleimani, bacha bibaza yuko byapfuye mu bwami bwa Suleimani. Na Suleimani hakukufuru, kandi Suleimani higeze aba mubangikanye Imana, bali mashetani ndio waliokufuru. Waislamu takbir, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar. Wewe ukazoja kwiga uburozi ntuzobe ngo ni Suleimani yabukwigishije. Amashetani niyo yigisha uburozi, ni nayo yakufuye. Suleimani yari umuyisilamu, wari wabandanye uburozi ukabandanya uroga abashehe babandi bamupasitori, ubandanye uturoga akazi kawe, tuzogutera aya na rukiya uzogera n'ipantaro zose zakoroka. Takbir! Muhammad rero amaze kumucafuza asigura ayuko zitari, Imana yoyo yamurungitse, uhoraho yamurungitse yarahejeje.
yaraje kuvuga yavuze ngo iki 4:2:5 Qur'an 4:2:5 Qur'an wowe badanye tuke Muhammad kugira ngo kazira ngene neza kakugumeko ni bakuru guture bumve 4:2:5 Qur'an 4:2:5 ni bakuru guture bumve haravuga abangu kimarimu na namna hivi tumekufunulia wahi kwa amri yetu we Muhammad twaramaze kukumanurira ulikuwa hujui kitabu ni nini wala imani na goruzu kwemera niki cyangwa se gitabo lakini tumefanya kitabu hiki Qur'ani ni nuru ariko twafashe Qur'an kuba umuco na ambayo kwa nuru hiyo kandi kuri uwo muco twaguhaye ariyo Qur'ani tunamuongoza tumtakaye katika waja wetu bashazwe no kurongorwa n'uhoraho nitwebwe ubona ngaha abandi urabona iyo mwibereye inyandiko na kwa yakini kandi mu byukuri we Shehe Muhammad wewe Muhammad we Shehe Muhammad wewe Muhammad Shehe Muhammad wewe Muhammad unaongoza katika njia iliyonyooka Allahu Akbar Peter Muhammad ngayobora mu nzira imeze gute nayumvise subiramwo aravuga subiramo byumve na kwa yakini wewe Muhammad wewe Muhammad unaongoza katika njia iliyonyooka Allahu Akbar Imana yavuze Imana ivuze ko Muhammad ayobora abantu mu nzira igororotse twemere uhoraho cyangwa twemere Peter twemere nde twemere uhoraho cyangwa twemere Peter Peter wa hehe ujya duca dushiburira hariya hotel ya bar Peter wa hehe twemera Peter arakapu acasoma Qur'ani 6:53 aya ya nyuma 6:56 kwamenyeje Peter agenda nyinshi 6:56 haravuga mwarimu wiki msije siku ya kiyama mkasema nimuzoze mvuye ku munsi w'umuhero hakika vitabu viliteremshwa juu ya makundi mawili ya kabla yetu yuko ivyo bitabo vyamanwe ku migwi ibiri yatanguriye Mayahudi na Manaswara w'Abayahudi n'Abakristo nasi tulikuwa tuna habari ya yale waliokuwa kiasoma kabisa bandanya au mkasema cyane muzovuge muti lau tungeliteremshwa kitabu bila shaka tungalikuwa waongofu zaidi kuliko wao ngo cyane iyo tumanuka ikindi gitabo ngo twari kuyoboka gusumba bobo basi ahubwo kwa kuletewa mtume huyu Muhammadi yaciye ikatiro yashiteyo na kuteremshiwa Qur'ani ukukuru mwazaniwe Muhammad no kuzanirwa Qur'ani zimekufikieni hoja zilizo wazi kutoka kwa Mola wenu mwarashikiwe n'ivyemeza biva kuhoraho umuremyi w'ijuru n'isi Muhammad na Qur'ani n'ivyemeza biva kuhoraho umuremyi w'ijuru n'isi aya ni wayimaze ucurayikata uri umusuma w'inyandiko wewe Peter uri umusuma w'inyandiko salamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah Allah ajimana habicubahiro Amen bari w'Imana Amen Zina jimana habicubahiro Amen Mwenyekiti ufise umwanya ungana gute iminota 15 ndabameninda reka rero murabe ikintu cyabaye ngaha burya bana bagabo babateza agatego bakagira gute bakagwamwo uti gute umwigisha yatanguye ngaha Bwana Peter isomo yasomye ryo muri Korowani wabonye igitabo yagitoye hajya igitabo yagitoye hehe yagitoye muri Bibiliya ariko agarutse ntiyatoye cya gitabo Peter yatora hariya yaciye atora ikindi mwabonye akajege hajya rero ubwenge yamaze kubibona nibakidusubize barabe nibakidusubize n'ibindi cyo tubipomorora nyene rero reka tubandanye n'icigwa rero baje ngaha baravuga ngo bashaka kuvuguruza Peter ngo yibeshe ngo Muhammad ngo nta burozi yazanye ngo wavuze ko yazanye uburozi ngo Muhammad ngo yari umukafiri ngo yitwa ngo Abujali reka ndabaze muri mwebwe muri ngamwe abakristo ngo ninde witwa Abujali mbega muri ngamwe umukristo yitwa Abujali oya barakizanye aba Abujali n'abahaji n'abandi saba Islamu saba Islamu Peter mpansome raba ko ari ico oya nico nakibonye nico raba neza ko ari ico nakibonye nico sawa asha aho nyene umusumari aho nyene mumviritse
ico gitabo mubona afise none kibazo ni iki ivyo onye ndabikuye muri Bibiliya oya ndabikuye muri Korani dufise ngaha ndabikuye muri Korani vuye hehe hariya nimubonera ingorane ngo maherezo ya 98 basomere basi guhererwa kubw'ivyo yeyote anayekuwa ni adui wa Jibrili umwasoma reka Gabrieli au Mikaeli bachara Mikaeli au malaika yeyote au mitume yeyote miongoni mwa malaika na mitume au malaika wale wese chawi yari yose wa malaika wa Mwenyezi Mungu Imana ambayo hafanyi kitu wala hawapeleki ujumbe ila kama vile Mwenyezi Mungu anavyoamrisha. Ataraba malaika bajana ubutumwa nk'uko Imana ishaka. Basi mtu huyo ngorero ngugiye inyuma y'ivyo Imana ishaka uwo muntu uwo anakuwa ni adui wa Mwenyezi Mungu. Ari umwasi wiki w'Imana. Ikibazo ni iki? None umwasi w'Imana ninde? Shetani. Ninde? Shetani. Ninde? Shetani. Umwasi w'Imana ninde? Shetani. Kumbe rero Shetani niwe yamanuye igitabo cande cha Qur'ani. Muriko muranyumvira? Ndababwira ukuri nta gitabo na kimwe dufise ngaho mu byo dusoma tutaguriye kuri Markazi. Abantu Imana yarabacishijemwe bimena indabaho nyene. Reka tubandegera n'iciko aho wumvise yagize gute? Yumvise. Acaza ngaha rero asubira agendekeranya ivyo agendekeranya. Acaraza ngaha twabasomeye isomo cyo kwerekana yuko abayisilamu basenga imizimu ububuri n'amashetani. Mu gushaka kuvuga ko twabeshe acatanga isomo riri muri Korowani 8 ku murongo wa 2. Mwumvirize neza amanyanga yakoze muri rino somo riri muri Korowani. Nta jambo umuyisilamu ririmo mugabo wewe kubera ari umuhinga wo kugoreka inyandiko yaciye arishiramo. Soma inyandiko 8 Korowani 8:2. Hakika Umvirize gatonya yavuze ngo abizera bukuri ngo acavuga ati ngo abayisilamu ngo bukuri ngo bizera ngo bibasenga uburi ngo amajini ngo n'ibindi. Mwumvirize soma umvirize. Hakika wanayoamini kweli ngatankeka ngo abizera by'ukuri ni wale ambao anapotajwa Mwenyezi Mungu nyoyo zao kujaa hofu. Ngo nibajya baca bugufi mu gihe havuzwe izina ry'Imana na wanaposemewa aya zake ngo basomewe amajambo y'Imana wazidishia imani ngo kugira ngo ukwemera kwabo kubandanye kugororoke na wakamtegemea Mola wao tu. Basi ngo ndagira uwundi bizera atari Imana yonyene gusa hawana kuamini mizimu. ngabo rero umvise nta jambo musamu mumvisamo ariko mumvisemo rero babesheye. Ngabo rero abo bantu bizera Imana by'ukuri ngo ntibasenga imizimu wala pango wala shetani wala makaburi wala mengineyo. Baratohewe. Muri risoma wasomye mubise mujambo mu Islamu bavuze ati ngo abizera Imana by'ukuri nibasenga imizimu uburi cyangwa amashetani. None abo bizera Imana by'ukuri nabahe nicyo kibazo berekane basenga Imana by'ukuri. Korowani 2:62 zana inyandiko Korowani mumvirize amanyanga y'abana bagabo 2:62 2:62 soma Korowani tukufu 2:62 mumvirize 2:62 mumvirize abizera Imana bukuri Korowani yari kiravuga badashobora gusenga ububuri imizimu cyangwa amashetani. Zana inyandiko hakika walioamini. Korowani vuze ati ngo atangeka ngo abizeye mumva n'amajambo babantu rero bizeye badashobora gusenga imizimu ububuri cyangwa amashetani. Korowani igira ibiti iberekane hakika walioamini ngo atangeka bizeye ni Mayahudi Abayahudi na Wakristo. Mumvise Korowani ngani mvuze ngo rero Abayahudi n'Abakristo ntibashobora gusenga imizimu ububuri cyangwa amashetani na wasabahi pia n'abasabato. Iyo ni Korowani bivuze. Haleluya amen. Rero tugiye kubona yuko abizera bukuri n'Abakristo Abayahudi n'abasabato abo rero Korowani niwe yavuze yuko kubera yuko bizera Imana ntibashobora gusenga imizimu ububuri
canke iki amashetani. Ikibazo rero ngiki none abarisenga ni bande? Korani 6:41 maelezo za inasema hivi na kuimba imba bana paraselache 6:41 avuga gute? haya yanaonesha kuwa Ngibi vyerekana yuko haya yanaonesha kuwa Korani yerekana yuko haya yanaonesha kuwa vyerekana yuko makafiri wa zama hizo abapagani ba kera walikuwa afadhali katika itikadi yao juu ya uweza wa Mwenyezi Mungu. Ivyo bakora vyaragendeka imbere y'Imana Kuliko ndagusumba gusumba hawa Waislamu wa zama hizi wanaomba asenga mizimu, makaburi na mashetani. Haleluya. Muranyumvira? Aha rero niho yari yagoretse. Hagana naguma nicara gusa ndamumviriza. Ni hatari kabisa. Ni yarazi ko waje. Rero ikigo kivuga giti mbega Muhammad yawe nandi ubutumwa. Nico kigwa ninde yamugize intumwa Muhammad? Ninde? Nico kigwa bigeze bamwerekana. Oya. Yatanze isomo rimwe gusa riboneka muri Korani 42:52 ngo havuga ngo tumekupereka kwa watu kwa mutume. None ikibazo ngiki Imana yarivuga kuva na kera ati ni jewe ndihoraho Imana yawe, ati ni jewe ndiho. Mugabo muri Korani Imana yabo yivuga mu bwinshi ngo twagutumye. None Imana ni biboneka neza yuko Muhammad rero kujya yabisomye muri Korani 42 ngo tumekutuma twagutumye ngo mu bwinshi. Biboneka ko ari umuguru abantu runaka batoye Muhammad bamugira iki intumwa bijya yavuze nivyo. Ikibazo ni iki mbega abo bantu ni bande? Sicho kibazo. Abo bantu ni bande? Maisha ya Nabii ukurasa wa 17. Maisha ya Nabii Muhammad. Reka turi abantu bagize Muhammad intumwa ukurasa wa 17. Turi abo bantu tumva ko ari Imana. Mutume naye akarejea kwake ngo intumwa Muhammad rero ngira atamuhira. Hapo shuka imemshika. Haioni vizuri. Hivyo soma. Alipofika nyumbani Muhammad amaze gushika muhira, Bibi Khadija alidhani ana homa. Ati iyo vile yuko yagize kibazo cy'ihoma, akamfunika manguo ngo agacafata ibihuzu ubirubi na akakaa mbele yake. Pole msomaji. Aha ni igihe Muhammad yaravuye muri Jasha babitwa Jabal Ila. Ndiyo amwe batubwira yuko yahuye n'uruntu ngo ruramufata ruramuniga. Uravyumva? Rero ngavuyeyo ngacaraza muhira ngo asa n'ujugumira afise ubwoba bwinshi cyane ngo mugore we Khadija ngaca mubika kibihuzo akamfunika manguo gubigubi na akakaa mbele yake akimusikiliza. ngo Bibi Khadija aratangura kumumviriza Muhammad akamusikiliza anavyoweseseka. Hata homa ilipomwachia ngo gushika rero amaze kuba muri eta nziza, amaze kumererwa neza rero Muhammad alimuelezea Bibi Khadija yote, ngaca muhereza rero inkuru y'ivyo mubaye ko byose yote yaliyomtokea. Sawa. Na Bibi Khadija akamtuliza moyo wake, akaramuhumuriza amubwira gute bandanya akamyakanyisha ya kuwa hapana lolote mbaya. Soma hapo nubwo bitabona bisomukonyeye n'ibyo wabo, hata lolote mbaya itakalo muzukia. Ati amubwira yuko atakintu kimwe kibikiza kumushikira. Mara bibi huyu akaondoka akaenda kwa jamaa yake. Ngo rero Khadija caragenda ku mugenzi wiwe. Bandanya Bwana Waraka bini Naufa akampa habari yote iliyompata mumewe. Pole. Rero Khadija gacagenda ku mugenzi wiwe. Uravyumva yitwa Waraka. Uyu Waraka usomye neza ngaho yari umupadiri. Uravyumva yari umupadiri. Siganyura 3. Sawa. Uyu mupadiri wa Waraka ngo yari umugenzi wa Khadija. Rero Khadija camubwira ivyabaye kuri umugabo wiwe Muhammad. Bandanya naye akamwamurisha amwite
nabii mtume akaende akamwelezea habari yake yote. Sawa, rero ngo uyo waraka acabwira Khadija ati genda uhamagare Muhammad azi hano. Ibi ndiko ndagisoma mu gitabo kivuga iby'ubuzima bwa Muhammad. Bandanya. Bwana waraka akamwambia huyo mupadiri waraka rero acamubwira, aramubwira huyo ndiye Jibril, Musa na nabii Isa. Ngo yamanukiye Musa ngo na Yesu. Uriko urumva waraka, none waraka ni Imana. Waraka ni Imana. Oh yeah. Bandanya. Basi ngukubwivyo jibashirie kuwa wewe ni mtume wa umma huyu. Ngukubwivyo rero we Muhammad ni wiyimike kuri ntumwa ya buno bwoko. Uriko urumva? Uriko urumva ibintu waraka yamubwiye Muhammad ngo ni wiyimike kuri ntumwa ya buno bwoko. Nami ngo nanje jewe waraka natamani kuwa hai, ngo nditeguye kuzoba ndi muzima, ndifuza ko nzoba nkiri muzima, ni kuone unavyosimama, ngo nzokubona ukuntu uzoba uhagaze kuwatengeneza jamaa zako, ngo nzokubona uhagaze uko uratengeneza abayisilamu batengeneza neza. Inshallah, ngo inshallah nitakuwa mkono wako wa kulia. Waraka aracabwira Muhammad ngo inshallah ngo nzoba ndi ukuboko kwawe kw'iburyo. Muyandi majambo ngo niwiyimike uvuge kuri ntumwa y'abantu b'Isilamu, nanje nzoba ndi ukuboko kwawe kw'iburyo. Ikibazo kiza ngaha rero baze kutubwira yuko uno waraka ari we Mana. Muvyumvikana? Nahagiye buke kugira ngo vyumvikane. Baze kutubwira yuko uno waraka yabwiye Muhammad yiyimike yuko ari we Imana. Sindabisomye mu gitabo cyabo. Birumvikana ntibyumvikana. Birumvikana bibi. Sivyo gusa. Korani 33:50 zani nyandiko. Korani 33 mu gitabo gitaya magenga cyane. Ego 50. Numviritse neza. Urabona batubwiye yuko Muhammad yatwaye Aisha afise imyaka 6. Muno yamukoye. Munumvira umugabo muzima ko umwana w'imyaka 6. Ewe nabii, banza ugende bukebuke. Ewe nabii, banza ugende bukebuke. Yesu nawe yavuze ati tuzobarabira kuvyo bama. None Muhammad ivyo yamani ivyo kugira ngo intumwa y'Imana. Ewe nabii, wewe antumwa wewe, tumekuhalalishia wake zake ulivyowapa mahali yao. Ati twaguteguriye abakobwa ngo wimukanye nabo. Na wanawake uliowatamiliki. Banza ugende bukebuke. N'abakobwa ngo bafatishije ukuboko kwa kw'iburyo. Aho manutse munsi avuga yuko ngo nabashiki bawe nabashangazi bawe banyogosenge bawe bose batoro bagira gore bawe. Imana yategeka umuntu uko. Oya. Haleluya. Amina. Murahiza gihe cyane turacagaruka ni byinshi kwe. Haleluya. Amen. Urakoze cyane mwigisha gukoresha umwanya wawe. Usikanyage lakini kama mondi kanyaga. Bana nitaka nikuulize hilo swali. Hapana kama mondi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu na Wakristo nadhani ambao wako hapa ni wasomi. Na washauri wahubiri wenzangu upande wa Kikristo. Unapopanda katika hili jukwaa usidhani ya kuwa hawa ambao wako hapa hawakusoma. Inawezekana ambao wako hapa wanatushinda elimu sisi ambao tunasimama. Kumbe wakati unapokuja zungumza maneno ambao watu watayasikia na ya kueleweka. Na usibadilishi maneno kwa ajili ya faida yako. Kwa sababu mada ambayo iko hapa inasema, je, Muhammadi ni nani kampa utume Muhammad? Nilidhani nyinyi mtaleta maandiko mkasema hivi: moja, Muhammad sio mtume; mbili, hakuna aliyempa utume Muhammad. Lakini maandiko ambayo yote mnayoleta hakuna andiko limoja linalosema hivyo, lakini mnaleta maandiko ya hoja ya kutaka kuonesha kwamba Muhammad sijui ametumika na mashetani, sijui Qur'ani na mashetani. Hivi wa Kristo, mada ya leo ni mashetani? Mada ya leo ni Muhammad. Nani kampa utume Muhammad? Au mtume Muhammad sio mtume? Mlete hizo aya tutawaamini. Ukitaka kuleta
shetani, sisi tukifungua ukurasa ndani ya Biblia, tutaanza hapa kukimbizana. Mtatimka hivi. Waislamu takbir. Allahu akbar. Endeleeni sasa. Mrufaso ni Kwa hiyo sisi tunashangaa mkisema ya kuwa sijui anayemletea Muhammad utume, sijui Qur'ani ni ya madini, sijui ni ya mashetani. Hivi wa Kristo mnasoma maandiko? Mfano kama Muhammad shetani alikuwa naye, kama Muhammad alitembea na madini, nani alimuanzia? 6:70 Yohana. Yohana 6:70. Yohana 6:70 haravuga. Mbega jewe Yesu si jewe nabatoranije uko murabigishwa banje 12. Malisa. Ari kumwe muri mwebwe. Nani? Umwe muri mwebwe. Ni nani? Ni Satani. Hapo sasa, kumbe kama unazungumza kitu elewa. Yesu anasema katika wanafunzi wake 12 alichagua katika wanafunzi 12 mmoja ni nani? Shetani. Mbona muyasemi hapa? Wanalo. Kwa hiyo akasema, akatoa Qur'ani 2:97. Qur'ani 2:97 97. Hii Qur'ani akaitoa, akasema si tumeficha. Baba Pedaya, tunaisoma. Nipe njoo huku na hii Qur'ani. Wanasema ni hii? Wamesema si ndio wamesoma. Hii ndio wamesoma Nataka niwaeleze kwamba Wakristo kuweni wa kweli, msisemi kwa ajili ya matakwa. Pedaya panda hapa taleta fujo. Njoo. Sawa. Na mimi natumikisha hii Qur'ani. Peter alisoma hii. Ndio hii. Na bwana huyu Jean Claude alikuja akasoma hii andiko 2:97 Deno na set. Na mimi nasoma hiyo Deno na set, tunaimaliza. Tunasoma. Soma. Inasema. Sema. Aliyekuwa ni adui wa Jibrili. Virgil. Hakuna Virgil bwana Peter. Soma Pedaya. Hakuna. Ipo hakuna. Ipo. Soma. Soma. Basi. Huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani. Huyo ndiye aliyeteremsha Qur'ani moyoni mwako. Kwa hivi ni ya Mwenyezi Mungu. Tulia. Kumbe Qur'ani hii inasema hivi, kuna watu wanaosema hayo maneno. Tunauliza hii Qur'ani Pedaya. Naam. Teremka maelezo. Inasema. Alikataa kupasoma. Na baadhi yao wanadai ya kuwa wanakupinga wewe Muhammad. Kwa kuwa na wanakikataa kitabu chako. Kwa kuwa eti kwa kuwa wao ni maadui wa Jibrili. Jibrili anayekufikishia kitabu hichi. Basi sema wewe Muhammad uwaambie. Waambie wanaompinga. Anayekuwa ni adui wa Jibrili. Basi vile vile huyo ni adui wa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu Jibrili haji na kitabu hichi kwa nafsi yake, bali Jibrili kitabu hichi anakiteremsha kwa amri ya Mwenyezi Mungu. Haijaisha. Muda. Tuwasame. Nimesoma aya ile kitabu kile alichokileta. Pedaya, acha tu hivyo. Kwa hiyo yeye akatoa Qur'ani 8:2. Qur'ani 8:2, ndugu zangu wa Kristo, wanaoamini ni wakina nani? Sikia, alisoma aya alafu akuimalizia. Pedaya. Naam. Tuimalize aya 2:62 Qur'ani. Safi sana. Qur'ani 2:62 inasema, wale bado dakika 5 ni msifu Muhammad. Katika wale walioamini mitume ya zamani na Mayahudi na Wakristo, yoyote miongoni mwao atakayemwamini Mwenyezi Mungu sasa kama anavyosema Nabii Muhammadi na akaamini siku ya mwisho na akafanya vitendo vizuri, basi watapata thawabu zao kwa Mola wao. Maelezo yanasema makubwa katika mambo mema ni
kufuata amri za Mwenyezi Mungu zilizobainiwa katika vitabu vyake vitukufu. Ndio. Na miongoni mwa amri zilizomo katika vitabu vya Mayahudi na Wakristo, katika vitabu vya Mayahudi na Wakristo ni kumwamini mtume mtukufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haya umetoa na mimi ndo nimeleta tafsiri. Je, mnamwamini mtume Muhammad? Ukimwamini mtume Muhammad unakuwa uko nani? Mwaminifu. Ukikataa kafiri. Akikataa na kuwa kafiri. Sasa akatoa 641 Qur'an. Soma mbio twende kwenye hoja zingine. 641 Qur'ani. Inasema. Qur'ani 641 pende haraka. Ndio nafika mwalimu. Inasema. Haya yanaonyesha kuwa makafiri wa zama hizo walikuwa afadhali katika itikadi yao juu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu kuliko hawa Waislamu wa zama hizi wanaomba mizimu na makaburi na majini. Tulia. Mimi aya hii iko wazi. Ni kwamba Muislamu ambaye kwa hivi yuko akiabudu masanamu, akiabudu mizimu, akiabudu majini, akiabudu makaburi, huyu Muislamu anashindwa na huyu kafiri. Kweli? Ndio aya inasema, lakini sio kusema Waislamu ndio wanaamini. Atakayefanya hayo, kwa kuwa Mkristo anasema kuna wa Mungu wawili, kuna Yesu Mungu, lakini huyu anaabudu huyu ni kafiri zaidi ya kafiri ya huyu Mkristo. Ndio aya inasema. Mambo ya waraka nadhani Bwana Musa mtakuja kuyazungumza. Tumtukuze Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimi nakuja hapa kama wako wanamume waje wanipe andiko zitakazozitoa mimi hapa. Tunamuuliza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, vipi kuhusu Muhammad? Je, ni mtume wako au wewe ndio ulimpa utume? 36:2 Qur'ani 36 aya ya pili anza 3 inasemaje? Yasin. Na hapa kwa hii Qur'ani yenye kutengenezwa vizuri, maliza, kuwa hakika wewe Muhammadi ni miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu. Tulia, Qur'ani inanambia Muhammadi ni miongoni mwa mitume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Sasa wewe ndio ulete useme ama aya iseme Muhammadi sio miongoni mwa mitume. Wenda hiyo aya ya 4. Na uko juu ya njia iliyonyooka. Kumbe Muhammadi ni miongoni mwa mitume wa Mwenyezi Mungu na yuko kwenye njia iliyonyooka. Pedaya baba, Qur'ani 12:108. Qur'ani 12:108. Maliza. Kwa wale wanaosoma na kuandika. Maliza. Na maliza baba, na maliza. Inasema sema hii ndio njia yangu, ninaita na nilingania kwa Mwenyezi Mungu kwa ujuzi. Kweli mimi nafanya hivi na kila wanaonifuata, na Mwenyezi Mungu ametakasika na kila upungufu, wala mimi simo miongoni mwa wanaomshirikisha. Kumbe Muhammadi ni mtume Mwenyezi Mungu na hayuko miongoni wanaomshirikisha nani? Mwenyezi Mungu. Na yeye tukataza tusimshirikishi nani? Mwenyezi Mungu. Ewe Mungu, huyu Muhammadi vipi, ni mtume wako au sio mtume wako? 48:27-28-29 Qur'an. 48:27-28-29 Qur'ani. Inasemaje? Inasemaje? 48:27 inasemaje? Kwa yakini Mwenyezi Mungu ndio amemhakikishia mtume wake ndoto yake ya haki. Yeye ndiye aliyemtuma mtume wake kwa uongofu. Maliza. Na dini iliyo ya haki. Maliza. Ili aishindishe juu ya dini zote. Maliza. Muhammadi ni mtume wa Mwenyezi Mungu. Takbir. Allahu Akbar. Sasa nyinyi kama mnajiamini, leteni aya inasema Muhammadi sio mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. 53:56 Qur'an. 53:56 Qur'ani. Inasemaje? 53:56 Qur'ani. Inasema baba. Ndio. 53:56 Qur'ani. Na huyu Muhammadi ni mtume. Miongoni mwa mitume waliopita. Takbir. Allahu Akbar.
akbar. Aya zangu ndogo zinasema ya kuwa Muhammadi ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu. Hedaya. Baba, chukua kitabu cha mwana mkuu cha Wakristo. Ninacho. Wakristo hicho ni kitabu cha Wakristo wanakiamini dunia nzima. Ninacho baba. Tunakisoma. Mwana mkuu. Kinasema aje? Mwana mkuu kinasema. Pashe Sikilizeni wa ndugu zangu. Ukurasa wa 22. 22 nasema. Hedaya. Naam. Soma tumalizie na macha. Nasoma. Padri anasema. Padri alisema. Padri anasema. Padri alisema ya kuwa Wakristo wa zama hizi walimkataa Muhammadi. Walimkataa Muhammadi. Maliza. Walipoona kuwa yeye Muhammadi anajifanya mtume sawa sawa na Yesu. Maliza. Ijulikane ya kwamba imani ya Waislamu ni ya kweli. Ndio. Ya kwamba Muhammadi na Yesu si sawa. Bali mtume Muhammadi ni mkuu kuliko mitume. Takbir. Waislamu takbir. Allahu akbar. Kitabu cha Wakristo aliandika padri mkubwa anasema Muhammadi ni mkuu. Ewe Mwenyezi Mungu, watu ambao wasiomtaka Muhammadi, vipi wafanyiwe? 22:15 Qur'ani. 22:15 Qur'ani inasema. Baba Pedaya. Baba. Changamka mwanangu. Nachangamka baba, nachangamka. Leta maneno. 22:15 inasema. Inasemaje? Yoyote anayedhani ya kwamba Mwenyezi Mungu hatamnusuru, hatamsaidia mtume wake Muhammadi, katika dunia na akhera, yoyote anayemchukia Muhammadi achukue kamba, afunge juu, ajinyonge. Kunyeni sumu mfe. Waislamu, raha sio raha. Niendelee kuponda nisipondi. Kanyaga. Mwenyekiti walikupa rushwa. Mwenye kumchukia Muhammadi kaanga sumu unywe, ufilie mbali. Waislamu, mimi sijui niseme nini kwa hii mada. Yaani walimu zangu wameshamaliza. Ichigwa bigishwa banje bahejeje. Alimasi basha unumusi umtoto mimi sijui siku hizi ni vitu gani. Yaani kawa maliza kabisa. Sasa mimi nauliza hivi 3:42 Qur'ani. Qur'ani 3:42. Mpya hiyo baba. Mpya hii 3:42 inasema. Ikibazo gito gose. Nakumbukeni malaika waliposema, ewe Maryam, kwa hakika Mwenyezi Mungu amekuchagua. Nimuibuke imani ikurabira intumwa yayo Muhammad. Amahoro mugisha bije kuriwe. Nimuibuke igihe abamarayika bavuze, ewe Maria, imani iragutoranije. Na kukutakasa, imani iragutoranije, iragutyoroye no gushira hejuru, na kukutukuza kuliko wanawake wa ulimwengu wote. Imani iragushize hejuru kurusha abandi bagore bose bo kwisi. Mmesikia Waislamu? Mungu amemchagua Mariamu, anamwambia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anamtia juu, anamtakasa. Maana yake ndio mwanamke mwenye cheo zaidi ya wanawake wote dunia nzima. Sasa swali langu ni dogo sana. Nataka Wakristo waje wanijibu. Haya maneno Mungu anamwambia Muhammad ni kweli au ni uongo? Nataka jibu hili ni moja tu. Haya majambo rero imani ya Muhammad yuko mugore yatoranijwe ku isi arusha icubahiro abandi bagore bose ari Maria. Imana aya majambo imani bwira Muhammad na yukuri change na yubeshi ngo muishure mwenye kitu himaka mbijambo mvuge amandachishure ruguzana ibintu ngo akora kabazo gatoya cyane kugira mwumvirize inyishu ivuye kwa hosters twebwe turabigisha akabazo gatoya abajije acavuga ngo mvuye ngaha ateze uteze iki baka urotega inyoni yakubonye twari tuzi ko ari ikibazo
aduze kubaza ikibazo usanze uzi ikibazo aza kubaza biba biryoshye cyane sibyo none hama bikaca bibabazwa cyane kubaza ikibazo hama ugaca wishurwa na jewe uba ufise ingorane nivyo bintu bibiri biba biryoshye iyo ubaza ikibazo ukaduga kubaza ikibazo basanzwe bazi ikibazo ubaza biba bibabaje cyane biba biryoshye kuwabajijwe hama bikaca bibabaza cyane ku muntu yabaza ikibazo agaca mwana aduze kumwishyura harya umutima nuri hamwe umviriza muri makeya rero subiramo umurongo yabaje umurongo ati aya majambo ni ay'ukuri cyane si ay'ukuri imbere y'uko namubwira inyishu manza usubiramo ayo majambo 2:42 byasinja kure aho nyene ne avuga gute nipe manjonjo kwa nini unanikauliza 2:42 2:42 Qur'ani naam yani sura Al-Baqara aya yake ya 42 nipe manjonjo ni gatatu Ali Imran nipe manjonjo ni gatatu naam ni gatatu 42 avuga ngo 42 naam nakumbuka malaika waliposema jameni soma vizuri inasema kumbukeni malaika waliposema tukiri ngaho nyene kuko abajambo ngo nayukuri cyane sayukuri bantu b'Imana tukiri ngaho nyene bavuze ngo kumbukeni malaika waliposema mbega baba babibwiye wewe cyane byabaye kera iyi si ngorane byabaye kera Mariya ibi yabibwiwe kera byandikwa muri Bibiliya Muhammad bariko baramwibutsa byanditswe hehe kera muri Bibiliya none nivyukuri ko nivyukuri byanditswe kera yego muri isi yukuri abariko baramwibutsa ibyanditswe hehe muri Bibiliya bamubwiye ngo kumbuka siyo umve ubusubutumwa baje kumubwira ati ewe Muhammad umviriza ubora Imana yasize umwana muri Mariya oya bamubwiye ngo ibuka ibyo abamarayika bavuze kera kumbukeni waliposema malaika byavuzwe kera bicajandikwa hehe muri Qur'ani muri ngorane umviriza igituma ko Muhammad yari karabyibutswa umviriza igituma Muhammad bamubwiye ati niwibuke ibyavuzwe kera byari byanditswe hehe 10 suratu Yunus bimana 10 aya yake ya 94 nipe manjonjo 94 inasema hivi 10:94 umviriza gute na kama unayoshaka juu ya hayo cyatumye Muhammad amubwira ngo wibuke ibyavuzwe kera bacha bamubwira ngo niwabigira korera makenga yewe Muhammad iragute kama unayoshaka juu ya hayo tuliyokuteremshia wewe Muhammad niwabigira ko makenga ugira gute basi waulize wale wasomayo vitabu kabla yako uzocubaza igitabo cyakubanjirije none ni Mayahudi na Manasara abo nabo basoma icyo gitabo cyabanjirije Korani n'Abayahudi n'Abakristo Manasara sisi Makristo tunasoma Biblia ibyo rero byari bisanzwe byanditse muri Biblia kera imyaka irenga 600 kuko Muhammad yabaye mu mwaka wa 570 Yesu aramaze kuja mu ijuru imyaka irenga 622 ibi bavyigisha mu windwi la fuite de Mahomet ni chapitre mu windwi ini chapitre mu windwi la fuite de Mahomet de Maka vers Medina ni chapitre mu windwi histoire mugaba bize kera atari abantu bako bariga muri fundamental uraje pedara avuze ati nivyo yari chapitre mu windwi imana ihamye cyubahiro Muhammad rero aya majambo yari kerabyumva ngo yibuke yari amajambo yabayeho kera yukuri yabayeho kera atabwiwe Muhammad ariko yarayibukijwe nibukuba kubwira ati wewe niwibuke ko so wawe yakubyaye no cyuvuga ngo ngiye so wawe yakubyara wari uhari tubandanye aho nukunyoteza kandi atana amazi yanguriye reka nibandanyirize ninde yahaye Muhammad iki
ubutumwa. Nico kibazo. Uwaye Muhammad ubutumwa ninde? Ninde? Bwa mbere Muhammad ahabwa ubutumwa yabuhawe n'igitabo. Kuko ni ubutumwa bufise aho bwandikwa. Ubutumwa bufise aho bwandikwa. Je bambaye invitation ya mariage abariko bamereza urupapuro rwanditse ko invitation. Na Muhammad ubutumwa bumuhaye bwaranditswe bwandikwa mu gitabo. None bwaciye buzano nande? Ahubwo mwagumye muhakwepa. Kabiri tukufu 97 ninde yabuza? Inasema hivi. Sema. Fuga. Sema. Fuga. Aliyekuwa ni adui wa Jibril. Umviriza aya majambo aratomoye neza twasomye muri Qur'ani iwabo. Aliyekuwa ni adui wa Jibrilu. Umwasi wa malaika Gabriel ariwe Satani. Basi huyo. Huyo mwasi wa malaika Gabriel ariwe Satani niwe yagize gute? Ndiye aliyiteremsha Qur'ani. None umwasi wa malaika Gabriel yozana ubutumwa buzima. Oya. No ego basi. Ko muvuga ko yatumwe n'Imana. Umwasi wa malaika Gabriel ni Imana. Ni Imana. Oya. Isi ngorane ikomeye cyane. Bamurega kunyoteza kandi numva nirembeye baje. Genda 60, 46, 29. 46 29. Maelezo. Nipe manjonjo. 29 maelezo. Ubwo butumwa rero Muhammad amaze kubuhabwa na Satani ariwe mwansi wa malaika Gabriel. Muhammad yaciye abutwara hehe? Mtume Muhammad SAW. Mtume Muhammad kama alivyopelekwa kwa wanadamu. Umbiliza amaze kuwapa bwa butumwa ubwa mbere kama alivyopelekwa kwa wanadamu. Ubwa mbere bwa butumwa amanza bushira abantu bameze nk'abariya. Kabiri kama alivyopelekwa kwa wanadamu. Aya cyabutwara handi he? Ndivyo alivyopelekwa kwa majini. Muriko murumba yabutwaye ubwo butumwa. None ubutumwa bw'Imana bwagiye ku majini gukora iki? Umwana waheze. Umwana waheze gire. Amena. Haleluya. Yari yabajije akabazo asanga yitaye mu mutego. Habibu unaniangusha. Mimi nilikuwa nasikia ati Profesa Habibu. Wewe unasikia jibu swali langu. Ulama Habibe. Mimi Ulama Habibe. Au nijui kaulize. Takbir. Allahu Akbar. Weti walisoma mwestware kumasoma msetieme ya profete Maombe. Tena anatamka profete. Profete ni nani? Eti chapitre muri 7e di profete Maombe. Profete ni mtume. Ni profete msiguru. Habibu anakubali kama Muhammad ni profete, ni mtume. Takbir. Allahu Akbar. Sasa tatizo liko wapi? Akirudi atakwambia ni faux prophet. Acha wewe hata ulete pasteri anatoka kuzimu aweza kajibu hili swali. Takbir. Allahu Akbar. Hapa sio pa kuchezea Habibu. Hapa sio mchezo. Dakika. Sasa Waislamu mimi sijui niseme nini lakini aya zote walizimaliza walimu zangu. Kama alimasi hapa litesa sana. Nisome 11:24 Qur'an. Qur'ani 11. Hicho ndio kinabaki tu lakini aya zingine zote za kuonesha kama Muhammad ni mtume tayari. Qur'ani 11:24. Panabaki ni hizo tu. Inasema baba. Inasema vipi? Inasema baba. 11:24 baba inasema. Inasema aje? Hali ya makundi mawili haya. Hali ya makundi mawili sisi na wakina Habibu. Ya Waislamu na makafiri. Ndio. Ni kama mtu kipofu na kiziwi. Huyo ni nani? Ni kama mtu kipofu na kiziwi. Huyo ni nani? Huyo ni kafiri. Na mtu mwenye kuona na kusikia. Na mtu mwenye kuona na kusikia. Na mtu mwenye kuona na kusikia. Huyo ni Muislamu. Takbir. Allahu Akbar. Waislamu wapo vipi? Hapo sawa. Raha si raha. Raha. Wanamtizama mtawanyonyora nini? Ndazi kurushinga rubabaza ariko rugakiza. Muraza gukira tu. Takbir. Allahu Akbar. Alafu Waislamu muri Bibiliya nta murongo numwe uri muri Bibiliya aho Imana yashize hejuru Maria nimba uriho utangi
takbir. Allah, kandi ni kigabane cha Qur'ani mwalimu ntiyanakirangije 2:43 ntiyanakirangije ngo ni bya zamani. Mimi sijui tuseme aje. Qur'ani njo kitabu mweye na murongo muri Bibiliya aho Imana yatoranije Mariya kurusha abandi bagore bose muri Bibiliya nta urimo ubonese muri Qur'ani. Takbir. Araza utange ngaha. Pedaya Baba gatandatu pedaya baba mbio si gatandatu na rimwe 661 Qur'ani 661. sikia habibu 661 ulikuwa toa aya za Qur'ani inasema Yesu mwenyewe anakuambia anamkubali Muhammad. Inasema 61:6 inasema vipi? 61:6 Qur'ani inasema nakumbukeni na wakumbushe nabii Yesu na wakumbushe nabii Yesu wenyene agomba shigiri naye Muhammad na wakumbushe nabii Yesu bini Mariamu aliposema kuambia Mayahudi. Yesu yabia Abayahudi namwe Abakristo enyi wana wa Israeli enyi wana wa Israeli hakika mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu nisadikishaye aliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Ndio. Na nimekuja mimi Yesu nimekuja sikia pana nimekuja mimi Yesu kutoa habari njema. Habari gani? Ya mtume atakaye kuja nyuma yangu. Sikiliza, fungua masikio. Mungu alishasema mko viziwi. Sikia pana. Atakaye kuja nyuma yangu yo kuba inkuru nziza. Kuba inkuru nziza. Sikiliza, hata Yesu alikuwa shingiri naye yuko Muhammad azoza. Bandanya mwana wa Israeli mu byukuri je ni ntuma ya Allah kuri mwebwe naje kugira ngo nemeze ivyabaye imbere yanje biri muri Taurati. Ndanabahe inkuru nziza y'intumwa izoza mu nyuma zanje. Intumwa nyabaki izina ryayo uyu ni Yesu avuga izina ryayo ni Muhammadi. Baramene kuno musi nishavu Abayisilamu rasyo raha shabuni nabaniga usubiri ukoroke na kumenita. Takbir. Allahu akbar. Umurongo natanze muri Qur'ani nyeranda Imana ishira hejuru Mariya uraze bakaturika mu gusenga Qur'ani ta Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngo muri Bibiliya ngo na hamwe ngo Mariya yasizwe hejuru ahubwo ari kuvuga ati muri Qur'ani ni Amina nyina wa Muhammad yiga nashyirwa hejuru na hamwe nzoho bigenda gute ngo bashire hejuru nyina wa Yesu nyina wa Muhammad ni bamushire hejuru nuko ari gahanga bishwe ni reka nibananyirize rero genda usabe muri Luka igice cya 2 cyose kidondagura inkuru za Mariya. Imana ihabwe icyubahiro. Na Yesaya 9 Mariya ataranabaho. Wewe Bibiri urayi ubiri tasomera ko wari 3 umurongo wa 11 iyo nyene 3:11 niboga wa 11 ngo sisi makafiri wewe uraza makafiri abari mwendo wa umma wako wewe Muhammadi ingendo y'abayoboke bawe yewe Muhammadi ni sawa sawa na mwendo wa makafiri. Nicho kimani ngendo y'abakafiri mwendo wa umma wako wa makafiri nabii Muhammadi. Amakafiri ni mwebwe abantu ba Muhammad ntabwo ari twebwe bana twebwe tuzi Imana wamenita ulama habibu kwa sababu namjua Mwenyezi Mungu. Ndio maana nikaitwa ulama subhanahu wa ta'ala. Soja mu mama yakaramu yabo nabwenge fise wabonye ndero nkeya abandanya wa reka niba nayizerera ikibazo canje ikibazo cyane mucumvirize neza intumwa zose zatumwe n'Imana zarategurwa hamwe zigatumwa. Turabona itoranwa ryama ingene Yesaya yatoranyijwe, Aburahamu ko yatoranyijwe, bose uko bagenda batoranywa n'Imana bagategurwa mbere bakanashigwa amavuta bagatumwa. Ikibazo rero Muhammadi yateguwe nande kugira ngo twemere ko azoba intumwa y'Imana?
izindi ntumwa z'Imana zose zarategurwa n'Imana ubwayo hama bakazituma. None Muhammad yateguwe nande kugira ngo twemere ko ari intumwa y'Imana? Ni Imana yamuteguye, mubitwereke. Haleluya. Anamaliza. Ni Imana yamuteguye Muhammad cyaje ni tekinika idiri. Ni diri. Reka duhamagara umwigisha ku ruhande rw'Abayisilamu aze yishure. Matatizo ya lugha. Sawa. Matatizo ya lugha yanatufanya mpaka tu wasielewi. Kwa kuwa nini? Swali linakuja. Anauliza Muhammadi ameandaliwa vipi? Alikuwa anataka kuoa au alikuwa anataka kufanya nini? Kumbe wewe umesema Muhammadi ameandaliwa. Sina nimeuliza. Tukuoneshe wapi Muhammadi ameandaliwa vipi? Sasa ameandaliwa vipi? Nani amemuandaa? Sawa, anasema Muhammadi nani amemuandaa? Nani amemuandaa? Swali jibu lingali pale pale. Muhammadi nani amemuandaa? Sijui amemuandaa kwenda kutembea ili nikwambie kama ni mama yake ama ni mtume wake. Waislamu takbir. Allahu akbar. Wakristo haleluya. Amen. Anasema tumuoneshe ni nani amemuandaa Muhammad. Aliyemuandaa Muhammadi tunamuuliza Yesu mwenyewe. Hedaya Baba. Soma kwanza 61 alafu tunakuja hapo tunagonga. 61 baba. 61 baba. Inasema 61:6 inasema. Inasemaje? Na wakumbusha aliposema Nabii Isa. Yesu ndo anatuamulia question ya ulama wenu wa fake. Anasema wakumbushe aliposema Nabii Yesu ibn Mariamu kuambia Wayahudi. Yesu aliwaambia Wayahudi kwa kuwa Yesu alikuja, aliona moja kwa moja kwamba kuna mtu anakuja tayari ameshaandaliwa na nani? Na Mwenyezi Mungu kuwa atakuja. Mungu anamwambia sasa, ewe Muhammad, uambie hao makafiri, hao ambao wakuamini. Yesu alisema haya maneno, maliza. Mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu. Nisadikisha yaliyokuwa kabla yangu katika Taurati. Yesu anawaambia Mayahudi, anasema mimi ni mtume kwenu, ninasadikisha yaliyokuwa kabla yangu na ninasadikisha yaliyokuja nyuma yangu. Maliza. Katika Taurati. Katika Taurati. Na kutoa habari njema. Sikia, anayezungumza Yesu anayatoa katika Taurati. Yale ambaye ameyasoma katika Taurati anawaambia, huyu Yesu alisoma Taurati akakuta kwamba kuna habari njema ambayo anawaambia Mayahudi. Maliza. Yakuja mtume. Nani? Atakayekuja nyuma yangu. Kumbe katika Taurati Yesu alisoma ya kwamba kutakuja mtume atakayekuja nyuma yake yeye. Maliza. Ambaye jina lake litakuwa ni Muhammadi. Takbir. Allahu akbar. Kumbe huyu Yesu alisoma katika Taurati ya kuwa kuna mtu anakuja ameshaandaliwa, na huyu Yesu akasoma ya kwamba atakayekuja ni mtume wa nani? Wa Mwenyezi Mungu, anaitwa nani? Ahmad. Maliza. Na maana ya Ahmadi na maana ya majina yote haya ni mazuri, ni moja. Maana yake mwenye kuwa na maneno mazuri na vitendo vizuri. Tulia, na kila chake ni kizuri. Kumbe Yesu ameona kuwa tayari pana mtu ameandaliwa atakuja huku duniani, ataitwa nani? Ahmadi. 71:1 Qur'an inasema. 74:1 Qur'ani baba. Inasemaje? Kwa wale wanaosoma na kuandika. 74:1 Qur'ani inasema. Ndio. 74:1 inasemaje? Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwenye kuneemesha neema kubwa kubwa na mwenye kuneemesha neema ndogo ndogo. Ewe uliyejifunika maguo. Sikia sasa, huyo sasa ni Muhammad na Mungu sasa. Simama. Uonye viumbe. Mungu anamwambia ewe uliyejifunika
umehuzunika, simama ukawaone viumbe. Maliza. Na Mola wako mtukuze. Na Mola wako mtukuze. Kumbe Muhammad amefikisha ujumbe tayari, alikuwa anajua na nani? Na Mwenyezi Mungu huko mbinguni, sisi binadamu yatuyajui. Maliza. Na nguo zako zisafishe. Maliza. Na mabaya puuze na uendelee kuyapuuza. Chukua sasa hiyo jicho kitabu cha nani? Inasema kwa Bwana wa mitume. Bwana wa mitume Muhammadi. Anaeleza Ibn Saadi amepokea kwa mama wa mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, amesema nilipomzaa Muhammadi katika tupu yangu ilitoka nuru ambayo kwa sababu ya nuru hiyo yaling'aa majumba yote ya Syria. Yobu 3:2. Yobu 3:15. Aranditse ngo Barumi we nacho bacishura. Sangaho Barumi we nacho bakigira gute? Bacishura. Abazi ikibazo cyane gitomo neza yavuze ngo ikibazo ngo swali ni nini? Ngo ni somo ngutenda ko warize kugira ngo umenye no kubaza. Narize nyine cyo tubanzi kubaza. Nabazi ikibazo ngo intumwa zose z'Uhoraho Imana zarategurwa n'Imana, mbere zimwe muri zo zikarasigwa amavuta hama zikarungikwa n'Imana. Ikibazo none Muhammad mbega yateguwe nande kugira ngo arungikwe? Mbega ni Imana yamutegurira murungika cyangwa yateguwe n'undi muntu? N'icyo cyangwa cyari gitahuriza. Iyo yari question ya vrai ou faux? Question simple. Utusigaye classe vide vrema. Kwa wani saba yake ya 157 nipema. Inasema hivi. Ambao umviriza nange eka kuri ibyo birwazi gituma wewe ngo jewe jaruve ngo sinzi kuba nasinize umviriza inkandagira bitabiyariyo. Ambao wanamfuata mtume Muhammad. Abantu bakurikira nka Muhammad, nabii aliye ummi. Umuntu ari ummi maana yake nini? Asiyejua kusoma wala kuandika. Inkandagira mu bitabo ni Muhammad asiyejua kusoma wala kuandika. Najua hivi. Keza ngaho uone inkandagira bitabo mmefuata nyinyi mtume asiyejua kusoma wala kufanya nini? Kuandika. Endelea bali sasa bandanya. Najua hivi. Kuberizo mamvu atafundisha mafundisho hayo bazokwigisha izo nyigisho ya ajabu zigitangaza ya Uislamu. Erega ni gitangaza nini? Mwana ibintu by'ubucawi sigitangaza. Wewe ubonye umuntu ahinduka kayabo, umuntu agahinduka imbwa sigitangaza. None Muhammad azokwigisha ibyo nyene. Mwobiyarira ko atabyigishije. Mwobiyarira ko atabyigishije. 74 ajigisha. 74 aravuga ngo iki gitangaza kiba cy'uburozi 24 na akasema ukanda arababwira hayakuwa haya ngo nta kindi hayakuwa haya nta kindi aliyokuja nayo Muhammad, kindi Muhammad yatuzaniye ila uretse ni uchawi uburozi aliyokuja nayo, uburozi yakuye aliyonukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. ngo nta kindi Muhammad yazanye ngo uretse uburozi yakuye ku birozi bya babalao bya kera. Ibirozi bya vrai biba musanga byarekereje inuze murabibona. Biga bizo Muhammad yakuye ku burozi arabizanira Abasilamu. Ibyo rero ngo ni iki gitangaza Muhammad yigisha? Ni igitangaza. Ibitangaza gusa. Ninde yamuteguye? Umviriza rero jewe nishura ikibazo kubera ko nimwigisha ntushobora gutanga ikibazo urubigisha udafitiye inyishu. Uri umwigisha wawe none genda mwishure. Nta kundi. Asante sana. Ndabishure. Uwateguye Muhammad ndamwerekane. Uwateguye Muhammad ndamwerekane.
35 nionyeshe nani kamuandaa mtume. 35. Wakeze mtume unasoma nini wewe? Wakeze mtume. Wakeze mtume. Kwa hiyo hapo. Ndio hii. 35 inasema nini? 35. Bibi Khadija hapo anaanza Bibi Khadija. 35. Wakeze mtume 35. Inaanza. Inasema hivi. Akaenda kuona kwa mtume SAW. Pesa ngao Bibi Khadija? Naye akaenda kwa rafiki yake Abubakar. Akamwozesha. Ahojele Musa anaeleza. Historia. Soma hapo. Historia. Haijaelezea hayo yaliyopita kwa wakati huyo. Hapa kwa yule Bibi Khadija anasema na kuandalia ahojele hiyo page. Hiyo page yele. Imanda isomele. Ungiriza anabuango Bibi Khadija anasema na hapa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake. Mimi Khadija na kuandalia kuwa mtume. Khadija niwe yateguye Muhammad kuliki. Yateguye n'umugore wiwe Khadija. Haleluya! Bibi Khadija anateguye Muhammad agiye gutengeneza Uislamu. Waislamu takbir! Iyo tuvuze ibintu nk'ibyo ndakunda abamama b'Abayisilamu kuko gene bimereye n'abantu beza cyane.